nitwa Festus Kingdom Boy, nkaba ndi umustilist. Uno musi nkaba nishikiye mu kiganiro ku job ishikirizwa na Liena gica kuri PAM. Kuri PAM? Nakano bagi? PAM Channel TV. Okay, thank you so much. Mize neza rero. Chanda shimo. Uraho. Ego. Ati akarere k'Ibujumbura kose niyo kuratwara system wa mbere. So nkuko bivuze gusa ari abandi bari korakora. So ndi mu bandi nyine bari korakora. Ngaranye ndakwemera. Thank you so much. Ego. Ngare rero mwenga. Ariko mwenga wibagi? Yeah. Kumut? Yeah. Tini what? Musista rangwa ni. Wow, thank you so much. Ego. Bakunze PAM Channel TV. Nagende umustilist ariko abikora neza hano mu gisagara ca Bujumbura. Abamuzi ndibaza bamaze kumumenya. Abatamuzi naho ndazi baza kumumenyera ngaha. Niyo nashimiye ko ikigaro no munsi kugira ngo tuyage ibijanye n'umwuga wiwe. Tayari? Yes. Kujo kuko tayari? Yeah, tayari sa. Yes. Ego. Festus. Wabunko wavuze utwa Kingdom. Ya Kingdom Boy. Kariko nyene ako Kingdom. Ego, kari. Katagiye ko ntisi wewe. So, barundi. Okay, ndashaka utubwire gute washoye kwinjira mu mwuga wawe w'ubustilist. Okay, murakoze cyane. So, icambere nuko nabikunda. Narabikunda cyane, byari ibintu nakunda cyane. Maze guheza ishure, naciye numva nyine ko ari cyo kintu ciwanje. Nshobora gukora kandi nkagikora neza. So, muko kubikunda nyene nacishamo ingufu nyine cyane bitatu. Wamenye gute ko ubikunda ari gwawe? So ukuntu nabimenye kera narakunda ibintu byo kwambara neza, nashaka gukora nk'akantu nkambara nk'utuntu umuntu ambonye akaca bimbwira. Rero abantu benshi bagiye babimbwira mu nyuma, ariko mu nyuma rero mu nyuma kunda kijijwe ikintu twigishijwe n'umuvyeyi wacu, pastor wacu, atwigisha ikintu cha vision na direction, atwigisha ukuntu ushobora kwitora mu buzima. Rero nca ndamenya ko atakindi kintu ushobora gukora neza atari ikintu cyo kwambika abantu. Yeah. Okay, ndashaka kutubwira watanguye gute rero? Wahereye he? Urugendo rwatanguye gute? Natangiye ndabikunda ariko mu nyuma ncamenya ko ari byo wanje, nca namenya nyiko bifatanye na jewe. Maze kumenya ko bifatanye na jewe, nangura kubikora. Ukuntu natangiye kubikora, rero abantu benshi arige bumva nyine ko atari ivyo umuntu ababwiye yuko yatanguye atafise umutahe, benshi nibo bitahura. Ariko jewe niko byatanguye. Udafise umutahe gute? Reka ndabigusigurire. So narakunda kwambara utuntu twiza, rero arageraho n'abagenzi babimenye nyine ko ndabishoboye. Nk'umuntu afise nka anniversaire akambwira ati ushobora kumfasha ngambara neza. Urumva bicaye uko nyene wabonye ko ukuntu uwo ubego gusa. Ego, urumva cyane waragenda kabwira ati uje ndabego kandi ndashobora kwambara. No, so urumva je narabikunda cyane ku buryo mbonye umuntu yambaye nabi byarambabaza. Byarambabaza cyane, arige nabona n'umuntu yambaye ibintu avuga ati yari kuvyambara uko. Yari kujanisha ukuntu ngaca ngira iciyumviro. Rero bimaze kuba mu abagenzi bona bigira for free, ariko mu nyuma acaza n'abandi bantu bamaze kubona abagenzi kuntu bambika n'abandi rero bacatangura kuza. None wabambika gute impuzu wazikura he? So ico gihe ukuntu nabikora natanga ivyumviro avuga ati twogira ibi nkagenda nkabacaguza tisi nkavuga ati style shaka ko wambara uko nabimubwiye wewe mu kumahera yiwiwe. Ego ku mahera yiwiwe avuga ati ushobora kwambara uko, hama twashije ku mutayeri ico gihe nkaca ndamwereka ukuntu abigira nkamereka byose. Ariho na benshi babikora ico gihe babikora atazi ivyo riko arakora, ariko mu nyuma akabona style. Rero bicaye mu magenzi bija rero mu bandi bantu kubyo umuntu afise nk'urubanza akambira akati ushobora kumfasha gucagura izo nzo kwambara ikintu nk'ico. Rero urumva bamamagaye baca amafaranga.
cyane ngo zonwa amafaranga kwa gutoza gusa umuntu baca bakuriha ego ariko ikintu cateri naco ikintu cyo gutangura gushona waje gute gushona rero ikintu cyo gutangura gushona nariyumvira kubera ari gihe niyumvira design ko sanze ndi mu designer fashion none aho nyine wavyumvira ayo ma creativity ko gutoza abantu urikurahe so ico no vuga nuko nibiri niyumvira nashaka gufata umwanya n'imwicara nyumvira ikintu kandi ico kintu ndagikoze kaca kiba cyiza kayigukundira kaca kiba cyiza cyane rero nyumvira ari niyumvira nk'ama design ariko ndabwiye undi muntu nk'umutayere abatayere ico gihe twakorana ndayimubwiye ntabyumve nkuko je ndabyumva niyo naciye nk'icumvira avuga ati rero mwe kubijamo nkabyiga ngatangura kubyikorera rero icumvire kica kizuko cyanda bijakorera mu bisanzwe mu majambo make ukuntu ninjiye muri uwo mwuga ukuntu nabyinjiyemo nuko nyene nuko none byakugendekeye gute rero utanguruza n'imashini iki utanguvuga ati abo nditanga gushona atamutaye watanguje amafaranga uko kuntu nyine abantu baza nkabambika baca mu mafaranga wacu yabika nkaca menya ati amafaranga anje ko sayo kujya yose arayo kujya nayo ku saving rero mko ku saving nyene niyo nace ndonga amafaranga umuntu amaze kubimenya aravuga ati aha rero ndashobora kubikora rero ndumva nyene ko nshobora kubikora nguruza atelier watanguri wenyene ukora wenyene cyangwa ufise n'abandi mukorana hano twakorana twashika kuri bane twakorana turi bane urumva ariko bane nyene tutari dufise n'abakozi nyene ndani ariko uvuga ko abantu twakorana bari bane rero navuye ngaho uri atelier ko namaze igihe kinini hama nacenza ngaha rero ngaha uratubwiye ati watanguriye mu bwiza uza muri ville muri ville akunguko haboneka arakaye akunguko so muri ville araryoshe ko ni hafi umuntu wese ahari biramworohera ikintu déplacement rero kumubwira umuntu kumuha adresse muri ville kandi ikindi kintu naco umuntu umubwiye ibintu kubikorera muri ville arigenye ariko nyine acha yumva nyine ko ibintu bimeze neza kuko ikintu kigira agaciro bivanye n'ahantu kiri ikintu kirashobora kuba ari ciza ariko ugitwaye ahantu kitaboneka n'ubundi nicoboneka Festus ku burambe bwa office muri job yawe ni gute nza kamenya ikintu ashobora gukora kikamukundira ikintu ca mbere kugira ngo ubone ikintu ko ari ci wawe ca mbere ni kubikunda cyane ikaba ari ikintu ukunda ugikunda ku buryo wumva nyine ko atakindi kintu ukora neza nkaco cyo ca mbere ikindi kintu naco ikintu kira mukwereka ko ari ci wawe nuko so ubumenyi burasha kuza mu nyuma urasha kubukorera ko mu nyuma bwaza ariko kumva nyine ko ico kintu ari ikintu wumva atari ibintu wabonanye abandi babikora urumva ko jewe natangiye kubikora abantu benshi bavuga yuko ibi bintu mu Burundi atamafaranga birimwo mba benshi ntibabitahura canke ibintu byo gushona bakaguha n'akarorero k'abantu bashonye imyaka myinshi yavuga ati yarashonye kuva mu 90 kuva mu 80 ra ubuzima bwiwe rero ku kintu udakunda wosanga nyine utari kuragikora ariko kandi nawe ubona abantu byashobokeye si ibintu ucuja mu bwuko nyene ni ikintu nyene uraba neza nyine kugikunda kandi ukumva nyine avuga ati ikintu ndagikoze ndaryoherwa nawe batoma amafaranga uko vyogenda kose nawe noronka amafaranga ariko ndumva nyine ko ndyohewe nkoze iki kintu ico nico kintu nyine cyo komeza ko ico kintu ari ciwawe kiba gisigaye rero ucu gikorera ko ukegeranya ubumenyi ufata nico kintu kumva ikintu kirashobora gutangura ari gito tangura ari cyumviro kuvura bikunda ariko udafise ubumenyi bukwiye ukaca wegeranya ubumenyi rero ubumenyi ubwegeranya biciye ku bantu babikoze neza Festus tukiri mu byo ukora gashaka kutubwira inama tisi ukunda gukoresha kugira ngo uheze utange ibintu byiza nk'ibi so amatisi nkoresha amatisi y'ubwoko bwose ndayakoresha iwe gusa ari tisi nziza kuri wowe tisi nziza bimeze gute tisi nziza
bari tisi ifise umubiri mwiza na couleur nimwe nkunda cyane gusumba iyindi amacouleur yose ndashobora kuyambara kandi amacouleur yose ndashobora kuyambika abantu gusa ari amatisi nkunda ari amatisi en soie y'ama costume mu Burundi nakunda kuboneka gusa ari amatisi meza cyane ari amatisi meza ari amatisi z'amareye zifise imirongo z'amareye ari amatisi y'amavelours y'ama costume tisi ya velours ya costume nk'iyi n'amatisi amatisi yose ndayakunda gusa bifise qualité nziza ifise umubiri mwiza. Festus nahe ma costume rero ushona ama costume ameze gute? Ama costume nkora ni meza nkuko mubibona nkuko baza kubibona kandi kumbe nawe urabitse kuko ama costume meza ya ndabizi ndabizi cyane hama kujanye n'ama costume si muri z'abagabo n'imisore gusa ariko ndakora n'iz'abakobwa hamwe n'abadamu n'abana n'abana ndabakorera umukiriya aje agutumbera mukorana gute? ukuntu dukorana n'umukiriya cambere maze kwanza nkamuraba taravugana n'amafaranga nkagira ariko ukuntu ushobora kuraba umuntu nkacangira icyumviro cy'ukuntu ashobora kwambara nkavuga ati umuntu asuku rero yo kwambara amakulira ameze uku urumva ikindi naco ndakunda cyane ko umukiriya aba ari genda muha icyumviro cya style wowe nivyo bukunda nivyo mba nkunda kuko turabizi cyane nyene ko muri kino gihugu cacu abantu benshi bazi kwambara ariko baravye benshi byo bambara ushaka kubona nyine ko atabumenyi babifisemo cyane cyane nyine mbashaka ikintu shira imbere no kumuntu nyine yambara neza nk'umuntu afise urubanza wewe mbashaka nyine ko yambara neza kandi ndashima Imana nyine ko abantu muri ivyo byumviro barabishima kandi bakabikorera ko nyine bakabyemera. Festus behoho wambika ama costume gusa abantu cyangwa hari izindi style ushobora kwambika umuntu? Ama costume gusa ariko cyane nambika imisore n'abagabo ariko urumva nambika style zo gushona style zose amakaftans ari amakaftans zibakunda kuvuga ngo ni z'aba Nigeria naho nyine urabashona ndazikora kandi tukagira creation nyine ya style yiwe atari za zindi babona ku mafoto iki umuntu akagerageza nyine kuzana nyine design shasha yego. Festus nk'iyo wambaye ya costume nkora mbona wambaye ukabona ko uberewe ndisi haje buba wimvamo ko uberewe kabisa cyane n'abandi ugasanga ko akubwiye ati no kuri merci wambitse ati merci vraiment ndaberewe. Festus wewe niko tuba wimva? Icyambere ndaryoherwa kuko ndakora ibintu nkunda muri ibintu nkunda rero ndose feedback nziza birandyohera kandi bica bituma nyene nkora byiza gusumba umva urashobora gukora ikintu atamuntu akubwiye ko ari ciza urashobora kwikeka nyene ko atari ciza rero umuntu ariko akubwira ko ari ciza umva umunezero. Festus ivyo uyu munsi ukora niyo ndoto wahoze wifuza kuri mwana muto kuko tukiri abana batoya tudufise ndishaka kuzotwara indege ndishaka kuzoba president eske ibi uyu munsi ukora ivyo wifuza gukora kiri mutoya? Bwa mbere ntashaka kuba umunyamategeko. Basha umunyamategeko uyu munsi ni umusiriste bazi twiyengeje mugabo ni vyiza kuko wasanga ari naho kitari ciwawe ngo ugasanga mu nyuma uje kwihotwa usanga umusiriste aco ciwawe oya mu bisanzwe nico ciwanje dukura tuvuga ibintu twumvise abandi bavuga rero tumaze gukura ca tubona nyine ko ivyo bintu ko atari vy'iwacu rero ari n'abandi rero baca babandanya muri uwo murongo nyene akaja mu bintu atari vy'iwiwe kubera ko yumvise ko bamubwiye ko birimo amafaranga abantu benshi bateye imbere muri vyo bikaca bituma nyine abikorera ico nyene nibo bandi utsanga nyine ariko abikora nabi ugasanga umuganga ariko afata neza abagwayi kubera si vy'iwiwe umva ari mu bintu yaregeranije ubumenyi kugira ngo ace amafaranga sinari mu binakunda. Festus ndashaka kutubwira uri umusiriste kandi wambika abantu neza cyane ndashaka kukwambara neza kwawe hoba hariho ama event umaze gusangizana nabo ukaheza ukabambika? Kubera niyo nari ngitangura ama event bamaze kwambika
ndamaze kwambika abakozi b'Imana mu bikorane ndamaze kwambika abakozi b'Imana. Amen amen. Tukiraho nyene nigikubona ko kibuze mu by'ubusiriste kugira ngo bigire aho bishitse aha mu Burundi. Okay. Icambere kandi Imana ishimwe ko bitahura nuko abantu babitahura cyane. Bamenye yuko kwambara neza sakantu si ikintu cyacu cyose ushira ku mubiri nyene kugira ngo umenye oya atavyuzi canke ubwo bumenyi utabufise ushobora kwigira abantu nkabatwebwe nyene dusanzwe tubikora nyene ari by'iwacu hama tukagufasha. Ikindi naco ni kuri twebwe tubikora. So ni dukore vyiza cyane dukore nko abandi babikoze kera bananiwe. Turashaka no kurabira ku bantu babishoboye bari mu bindi bihugu tukabikora neza. Festus nubuye butumwa warufise ku mutima umba woshikiriza abarundi anaye kwa dukurikirana bose. So ubutumwa mfise canke ikintu novuga nuko cambere cyane nk'ugwaruka two kwicara nyine tukiyumvira ico dukeneye. Kurumva ari giye umuntu abari mu bintu ukabona nyine ko naramenya neza icyo akeneye. Okay? Ko maze kumenya icyo ukeneye canke icyo ukeneye kuzoba birashobora kukorohera cyane ko witora mu kintu ciwawe ukigukora. Rero benshi nivyo bakora abantu benshi ari giheze ishuri akumva nyene kumenga icyo akeneye n'akazi ka leta ariko amaze gukora muri leta mu nyuma cabona nyene ko ico kintu akazi ka leta siko yarakeneye. Ari nabaca batangura no kugaya umushahara avuga ati amafaranga ni make iki kubera ababona nyene kumenga si cyo kintu yarakeneye kugira ngo nyene yumve nyene ko ameze neza. Rero twiyumvira ikintu dukeneye naho dushaka gushika kandi ikintu dushoboye hama ico kintu tugikorereko. Kirashobora gutangura ari gito cyane ariko umuntu akagikorerako. Rero umaze kubona ikintu naco bari kinini yigishe gukora ibintu naho byo bari bito ariko ukora wegereza aho hantu wabonye cyo baciza cyane hama tugakora turi smart. Ndakunda kubwira abantu yuko igikuru su gukora gusa ari kuri smart. Bakunzi bo kwijob ndiza neza yuko ikiganiro cyari top mu gurangiza reka nshimire Festus ndagushimiye. Tukiraho mu kugusezera abo kwifuza bo gusanga he? Ego abantu baba bifuza ama service yacu bo nsanga muri centre ville iruhande ya restaurant yitwa Capline na Palais des Arts. Ariko ku muntu we bashaka ko twavugana kuri telefone mu réseaux sociaux nitwa Facebook na Instagram nitwa Festus Kingdom Boy. Cyane kuri Instagram nitwa Festus Kingdom Boy. Hama ku bantu bakeneye nimero ya telefone ni 61 434 774 bakabaronse Kingdom Boy. Reka ndabashimire ugengiye n'akajambo abakunzi banje bo kwijob gene wibabwiye akantu ariko so bakunzi bo kwijob nyene ico nobabwira nuko bobandanya ikiganiro ciza mfata n'umwanya ndabashimire cyane mwazanye ikintu ciza cyane. Irifo nyine ko abantu bamenya ibyo abandi bariko rakora kugira ngo bibamotive bombe nyine ko nabo nyine bashobora gukora. Kurumva abantu batabonye abandi bariko rakora ucumenga twese nituriko turakora. Ora abantu bariko rakora kandi ivyo bintu benshi babibonye birashobora kubahagurutsa bakumva nyine kumenga nibo kwicara abandi bariko rakora. Rero nakantu keza kandi ndabizi nyine ko barabahigira byinshi cyane. Bakunze kwijob kiganiro kigarukiye nga ndizera neza yuko kiganiro cabatemvye neza ndizera neza ko mwagikunze no ku munsi wa mbere isa 12 kuri Pam Channel TV kwijob tuko pamoja.